Uyu munsi ngiye kujana n'abantu bato bato badafise imitahe myinshi, atabo bafise bakora ico nokwita sponsor, ibintu ukora ukira kwizera yuko iyo ukoze bishoboka, turi kumwe twese birashoboka, ni jewe ni wewe wo gufata ingingo kugira ngo dushike ku ndoto zacu. Ndabaramukije cane, ndongeye kubaramutsa bantu mwese mukwirikiranira hafi urubuga rwacu ubumenyi n'igihugu. Mw'ireresi iherutse nkuko twabaye kumwe namwe mu ntangamarara, ariko ndabamenyesha uko tugiye kubandanya dusangizanya ubumenyi, inyigisho zishobora kudufasha gushika kw'iterambere rya buri umwe wese. Ndabizi wewe uriko unkurikirana, nawe muntu uwariwe wese uzogenda ukurikiranira hafi mu rubuga rwacu ubumenyi n'igihugu, ufise indoto, ufise ivyo ushaka kugerako, ufise kazoza kawe ndetse n'akazoza kawe, Burundi wese ahari yiteguye gushika ku kano kazoza k'igihugu cacu. Nuko uno munsi rero ndagarutse kugira ngo duhere ngaha nyene, aho uyu munsi nshaka yuko ubwa mbere na mbere namwe tuyagaho ukuntu twokora amafaranga, ukuntu tworondera amahera, ukuntu tworondera uburyo twoshobora kubaho ata buryo bwinshi dufise, ata buryo bwinshi duhereyeko, gusa tugahera hasi gushika aho dushobora ku ndoto zacu. Bisaba gufata ingingo rero. Uyu munsi ngiye kujana n'abantu bato bato badafise imitahe myinshi, atabo bafise bakora ico nokwita sponsor, kugira ngo bashobore gushika ku ndoto zabo. Birashoboka, muyabaga mugenzi wanje, nshuti yanje, nawe birashoboka ko ushobora gutera imbere. Ni ibintu ukora ukira kwizera yuko iyo ukoze bishoboka, turi kumwe twese birashoboka, ni jewe ni wewe wo gufata ingingo kugira ngo dushike ku ndoto zacu, tuzikurikirane rero. Ni kuri ino ncuro rero ngiye kubayagira ku kuntu vyoshobora gukunda ngiye kwaka agapwe ko gukora mu buryo bw'ubudandaji buto buto. Ubudandaji buto buto. Ubudandaji buto buto rero si ubumwe umuntu aza ari impaka ngo ufise amafaranga angana uku, oya. Ni buto buto ushobora guhera no ku bihumbi 100 canke akaba atawufise, ukoresheje ubumenyi bwawe wenyene. Birashoboka. Rero ngiye gutanga nk'akarorero, ushobora guhera hasi cane, nk'akarorero nko mu kudandaza utuntu duto duto, amazi, amavoka, iki, usumva ko vyasavye gatege gato. Mu gihe utagafise rero, ushobora gukora wisunze ibindi bidandaza vy'abandi bantu. Nk'akarorero, kuza urapostinga ibidandaza vy'abandi, hanyuma nyuma yuko waronse abantu bashobora kukubaza ivyo bidandaza ivyo arivyo, wabimenye kwanza imbere, umanza kubimenya imbere y'igihe, hama ukamubarira ati meze uku, kuri aya mafaranga. Hanyuma rero iyo ugiye gusohora, swat umudandaza nyene umuntu yamwizeranye nawe akakwizera, akaguha ibidandaza vyiwe ukamufasha kumudandariza, azoguhako akantu ukaronkako duke, udupurusa duke ku nyungu yadandajeko, canke naho wewe kakubarira amahera ariko ukidandariza, ukarenzako duke, utagiye kuvuna umukiriya wawe. Muri ubwo buryo nabwo n'ubudandaji bwawe buto buto. Canke naho urashobora, bivanye n'ico ushoboye, urashobora gukora ubudandaji buto buto naho nyene, kugenda kumanza kuba nk'umukozi w'uwundi muntu. Gusa ivyo vyose urumva ko bisaba yuko umanza kuba umwizigirwa. Umanza kuba umwizigirwa, ubundi umuntu afise intumbero, afise indoto, nuko aba afise indero mu vyo akora vyose. Indero ndiko ndavuga nko muri uru rubuga rwacu, hari abazoja babisesangura hariya muri domaine y'amategeko, ngira ngo niho bazoja babisigura. Mbona hanyene tuzoja turonkera inyigisho, birashoboka ko dushobora gukora cane bigakunda, tugashika ku ndoto zacu en partant de rien. Nobivuga uko. Ata kintu na kimwe duhereye hasi cane wenyene. Ni ugufata ingingo vyonyene bisaba, ufata ingingo, uhere uno musi nyene, hama utangure gukora buke buke, bizoshoboka. Rero kugira ngo ivyo vyose bishoboke, nuko uba ufise muri wewe nk'umugambi kanaka.
mu gihe udafise umugambi ayo mahera nubwo woyakorera ntaco ushobora kuyakoresha. Rero bisaba tubanze kumenya ingene tuyakorera, ingene dushobora kuyaronka duhereye hato cane hasi, hama bikunde dushobore kuzoshira ya mahera make twagiye dukorera muri wa mugambi dushaka gushikako. Niba dushaka kudandaza ivyacu twebwe nyene, nuko umanza guhera gukorana n'uwundi canke kudandaza ivy'uwundi muntu mugafashanya, hama hakagera ko ufata ingingo yuko umaze kubona ko ari agatahe wamaze kuronka ko woshobora gukora nawe ivy'iwawe, kugira ngo ushike kuri za ndoto twese tuba dufise zo gutera imbere, zo gushika ku ndoto zacu, kugera ku bintu birenze bitandukanye n'ivyo tuba dufise uyu munsi. Ubundi ikirengeye kurusha ibindi nuko wokora cane kugira ngo uno munsi hawe, ejo hawe habe heza kurusha uno munsi. Ego nibaza ko ari uko. Hama uyu munsi tugiye kuvugana vyinshi kugira ngo gusa tuyage kuri hato cane kuko umuntu ashobora gukora amafaranga ahereye hasi cane atamutagira, ataki gusa ari we wenyene, ari inguvu ziwe, ari ugukora kwiwe, ari ubwenge bwiwe. Ni muri ubwo buryo. Urinze ukoreye uwundi muntu canke ugakoresha kudandaza ibindi bidandaza vy'uwundi muntu, vyibure buke buke hashobora kugira rero aho ushobora gutangura kuronka agatahe kawe nyene bivanye nuko uzoba wakoze, ukaronka abakiriya, abantu bakakwizera, hanyuma ushobore kuja gufata ingingo yo gukora wowe nyene, uvuga ati ubu rero harageze kuja mu vy'iwanje kugira ngo ubandanye ukurikirana indoto zawe, bikunde ushike kuri ka kazoza rya terambere wawe wenyene wipfuza. N'umugambi w'ubumenyi n'igihugu rero, n'umugambi w'ubumenyi n'igihugu aho tuzobahereza buri kimwe kugira ngo mushobore kugera kuri rya terambere, ushobore kugera ku mbono zanyu, mu buryo bwo kwiteza imbere, mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'ubutunzi, mu buryo bw'imibereho, kugira ngo mushobore kuba independent, mushobore kuba kwikukira mu buryo bw'ubutunzi. Nico dushaka gushikako buri umwe wese azogenda nkurikirana. Nanje ndiko ndabivuga nta birenze, nshaka gufatira ingingo hamwe kugira ngo yawe wewe muyabaga canke wewe wese ugifise ivyo ushaka gushikako, ariko ubona umengo ntibishoboka, ariko birashoboka, bisaba gukora, hanyuma ukamenya ico uriko urikwirikirana, ukamenya aho uhera naho ushobora kubandaniriza, bikabamwo indero, bikabamwo kwihangana cane. Bikabamwo kwihangana kubera si imisi yose muzotangura kugerageza mukore hama bihite bikunda. Urakora bikanka meshe, urakora bikanka, ariko vyose bizofata inzira. Yego ni jewe nyene Kezakimana Lionel, uzoshishikara kubandanya tuyaga kuri uru ruhande nyene ruvuga ivyerekeye iterambere rya buri umuntu wese, iterambere ry'igihugu, iterambere ryanje niryo terambere ry'igihugu. Nateye imbere nanje niko n'igihugu canje kiba kiratera imbere, koko dushike kuri ya mbono kazoza buri munyagihugu wese, buri n'igihugu cose cipfuza kuba kigezeko. Ego naho ubutaha rero, naho busubira tuzongera tubandanye, aho tuzokurikira tuzoyaga uburyo umuntu ashobora gukora amafaranga abicishije mu gukora amaserivisi mato mato, guhera hasi mu gukora amaserivisi mato mato, ku bantu ata mitahe tuba dufise, tuba dushaka guhera ku busa, bisaba ko dufata ingingo hama bigakunda, hama tugakora ibintu bizotwara igihe, ibintu bitwara igihe ariko bidushitsa ku ndoto zacu. Naho ubutaha dukurikirana indoto zacu zirafise inzira. Avoir respect mes chers.